Ndakuramukije cyane uri kwambikana kuri channel ya YouTube. Amazina yanjye ni Psima Jehan ani kuri Big Dream Media. Nkuko bisanzwe kuri channel twaganira ibintu bitandukanye byo mu mico itandukanye mu buzima bwa misi yose. Ni gute twakwitahura kugira ngo dushikire iterambere ryacu, dimwe tuba turota, rimwe tuba twifuza gushikako. Ni gute twakora kugira ngo dushikire independence financière. Ni gute twakora kugira ngo tubane neza n'abandi bantu kugira ngo dutume isi iba a better place to live. Hahandi buri muntu aba yifuza kubaho. Hahandi buri muntu ababonamo urukundo kundi muntu. Ni gute wewe nanje two contribute kugira ngo kuri no situbaye ko buri muntu yiyumve ko afisa amahoro cyanke ntabone muri mugenzi we ubukoko ahubwo mubone mu buntu bwa bundi Imana itwigisha cyanke buri muntu wese aba yifuza kubona muri mugenzi we. Uyu munsi rero nashatse ko tuganira kubijanye na independence financière. Ni gute twoshikira independence financière muri buno buzima bwa misi tubayemwo. Buri muntu abarota kubaho ubuzima bwiza, buri muntu abarota kubaho neza, kugenda amamodoka meza, kubaho mazu meza, gufata ingendo zitandukanye n'abakunda cyangwa mu famille yiwe cyangwa umuryango wiwe, mu buruhuko butandukanye hirya no hino ku isi, kujya neza cyangwa gukora cyakindi abayifuza gisaba amafaranga. Ariko ikibabaje nuko bake cyangwa igitigiri cyane nico gishika kubwo buzima benshi babarota cyangwa buri muntu abayimvira gushika ko muzima bwe bwa misi yose. Niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye ni gute twakora bwa dushikire independence financière cyangwa umwidegevyo muvyubutunzi. Imbere ko tubishika ko tubanje twibaze mbe ni kuri ko abantu benshi barashikira independence financière cyangwa umwidegevyo muvyubutunzi mu gihe buri muntu wese abayifuza kubishikako cyangwa abarota kubishikako. Mbe independence financière ni iki? Ni ryari wewe ushaka kubona ko washikira independence financière cyangwa iyo independence financière ushaka gushikako ni giki cyangwa ni ryari uzovuga ati nashite kuri independence financière nifuza gushikako? Mbeho ni giki umuntu yokora kugira ngo ashikire independence financière? Ibyo byose nagutegura mikino biganiro icyo ukeneye gukora gusa no kumana nanje kuva ku ntabashaka kumenya video. Ni muri mushasha kuno shene nagutumye kuri sabone kugira ngo wamwe uronka video yaje imiso tuyashiteko ariko kandi ngo bishigikire. Ngwaye ikaze. Ni kubera iki abantu benshi bifuza kubaho ubuzima bwiza cyangwa barota kubaho ubuzima bwiza ariko bikarangira babayeho ubuzima bwa bundi batifuza cyangwa bwa bundi bwitwa kumenga si bwiza buri muntu wese atwakwifuza? Abantu benshi muri no buzima arakubwira ko ashaka kubaho neza, ashaka gutera imbere mu buzima, ariko waraba ukuntu abayeho, waraba uko yitwara cyangwa ko ibyo akora ukabona neza ko ibyo avuga ahubwo nta n'ibyazi, ni indoto gusa cyangwa ibyifuzo gusa, ntazi ibyo ashaka gushika koko. Kuko hari ko umuntu akubwira ati ejo ni heza, harabagera kure akubwira ko ejo ari heza, bafise indoto kubona ejo ari heza, babona ibintu ari byiza, ariko waraba ukuntu babayeho, waraba ukuntu bakoresha umwanya wabo, waraba eske nubwo byo buke baronka babukoresha gute, ukabona neza koko ibyo wewe ushaka ntabyuzi. Kuko iyo uza kuba ubizi ntiwa witwara nkuko uriko bitwara. Kuko kugira ngo utere imbere si ibintu bikoroka bivuye mu ijuru, si ibintu bigugwa ko giturumuka, si ibintu ego ugiye kura mu buzima bwa misi yose amashance arajuwa rore muri rimwe na rimwe cyangwa aragira uruhara kugira ngo umuntu abeho uko abayeho. Ariko ugiye kuraba abantu batera imbere kubwo amahigwe cyangwa kubwa chance ni bice bikeye cyane. Abantu benshi ngo batera imbere bisaba ko bakora cyane, bisaba ko bashiraho programme nziza na systeme nziza bakorera kugira ngo bave kuri 1 baje kuri 2 canke bashike kuri 10. Kubwo ivyo rero urakwiye gushiraho programme nziza ikwereka koko ushaka gutera imbere. Kuko gutera imbere nuko ubishaka, uramanza guhaguruka avuga ati ndashaka gutera imbere cyangwa guhindura ubuzima bwanje. Kubw'ivyo kugira ngo nabishikeko umanza ukamenya ico ubwo iryo terambere wifuza nirihe. Kuko iterambere mu cyo bwinshi ushaka gutera imbere mu by'amashuri, kiga amashuri menshi bwa ntutera imbere mu by'amafaranga, ntugira amafaranga usanga umuntu ariza amashuri menshi bwa nta mafaranga afise. Ushaka kwiga kugira amafaranga menshi cyane mugasanga mu mibyingo mu by'imibano uri zero, wareshuwe ugasanga ntabishoboye. Kubw'ibyo gutera imbere umanza ukamenya ushaka gutera imbere mu biki. Kubw'ibyo nimba ashaka gutera imbere mu by'ubutunzi bw'amafaranga mbe nkeneye gukora iki kugira ngo nabishikeko? Mbeho ni ryari nzobona ko nashikiye ry'iterambere ry'ubutunzi nipfuza gushikako? N'amafaranga ngana iki yerekana ko nashikiye bwa iterambere ry'ubutunzi? Umaze kumenya ibyo bintu niho ucushiraho ikirangamisi canke plan ikwerekana yuko uri kurakora uja hahandi wifuza. Kuko utazi yuko uraja ntushaka kumenya. Niyo mpamvu imbere ko dutera intambwe tumaze tumenye independence financière c'est quoi? Umwidegevyo by'ubutunzi ni iki? Canke ni ryari uzomwa ati vraiment ubu ndi mu mwidegevyo mu by'ubutunzi? Independence financière ni igitigiri cy'amafaranga canke amafaranga ukeneye kwinjiza buri kwezi ku kwezi, kugira ngo niba wiyaronka buri kwezi canke uri sire yuko buri kwezi uronka ayo mafaranga, ikibazo cy'amafaranga kizoba kivuyemo induru canke mu bikuza amahoro, mu bikuza itiro amafaranga atazoba kirimo. Niba shikira kubwo rugero ntuzobushikiye ico bita independence financière. None kugira ngo uyishikeko ukine kumanza kumenya ni igitigiri kingana iki kiyo kugira ngo niki kunashikiye independence financière. Kuko ntushaka kugenda iyo utazi.
ahantu imisi yose ushaka kuja ahantu utiza kulokaliza ahantu ukeneye kuja koko gutyo ukavuga ati bwenda hashike nkeneye guca na hariya kugira ngo shike hari ahantu nkeneye gushika. Niyo mpamvu rero ntushaka kuvuga ngo ushaka gutera imbere, ntushaka kuvuga ngo ushaka gushikira independence financière mu gihe utazi ico gitigiri cha independence financière nangahe canke n'amafaranga ngaho ukeneye gukora kugira ngo ushikire independence financière. Ni handi cyo bicara uvuga ngo ushaka gutera imbere mugasanga ugwana n'igitanda imisi yose mu kuvyuka ubyuka saa 2 ubyuka saa 3 ushaka kuryama gusuma n'ubugwayi umwanya wowe cyangwa usanga gutakaza umwanya muri kuri telefone utakaza umwanya mu bintu bitinyiza amafaranga kandi hari ibindi bintu ukora byo kwinjiza amafaranga bikagushikana kuri ya ndoto yawe wifuza gushikako. Kugira rero dutahura ico bita independence financière cyangwa tutahura amafaranga dukeneye gukora buri kwezi kwa twiriko rashikira independence financière dukeneye ko rikuba kirikira. Ukeneye gufata ikaramu n'urupapuro hamukandika ibi bikurikira. Urakeneye kwandika inzu nziza wifuza kubamo, yanzu ubona ukavuga ati inzu niyo nifuza kubamo koko hamwe no mba mu nzu nk'iyi koko no vuga ko vraiment zandoto zanjye nashitseko. Wandike ku rupapuro hama uce uyiha agaciro ku mafaranga, mbe nimba ariyo ubisa kukodesha ku mafaranga nuri amafaranga ngari ku kwezi. Hama uce ugenda kujyanye n'imodoka nziza wifuza kugenderamo, ya modoka y'indoto zawe, ya modoka uvuga ati vraiment iyi modoka ndagenderamo no kumva ko mbayeho neza, no kumva ko ndiko ndababwa ubuzima nifuza. Wandike iyo modoka hama ucuga ati nimba ku kwezi bisako nayikodesha byo nsaba amafaranga ari kugira ngo koko ndayigendesha atakibazo karbira ibijanye no kuyikoresha entretien n'ibindi byose ubiha agaciro ku mafaranga. Hama ucuja kujyanye n'imirire ukuntu gutuma umuryango wawe nimba ari wewe wenyene canka nimba famille yawe wifuza kugufiza ati kugira ngo numve ko mbayeho neza ndakene amafaranga ngano kugira ngo famille yanje ibeho neza, kujya kwivuza n'ibindi byinshi bitandukanye, ingendo amavakansi canke ama weekend ukuntu ushaka kuruka hamwe n'umuryango wawe ndakene amafaranga no kugira numve ko ibijyanye n'imirire kuruhuka canke gufata ingendo zitandukanye byo babikwiye ubishiraho hantu. Hama ucuja kubyo bita ama implevi canke gufasha kuko mu buzima bwa misi usari usanga hari abantu bagwaye hari ibintu biyiza giturumbuka bikangomba kukoresha amafaranga kugira ngo uterere canke ufasha abandi bantu n'abandi batishoboye haruhande yawe ukeneye gufasha nabyo nyine ukiye kwitegera agacigige kubitegurira amafaranga yabyo kugira ngo umenye ati aya mafaranga niyo nshobora gufasha kwezi mu gihe numva ko nashike independence financière. Ibyo bintu byose babifuza kwezi canke ku munsi ico cyukora ucuteranya ico gitigiri cyose hama uronke totale. Ayo mafaranga uza gutora niyo independence financière, donc niyo mafaranga ukeneye gukora buri kwezi kugira ngo witwe kwashikira independence financière. Niyo mafaranga ukeneye gukora buri kwezi kugira ngo witwe kwashikira bwa buzima wewe wifuza kubamwe, bwa buzima bwa yuko uri muntu wese arota. Ayo mafaranga ubona uza gutora niyo mafaranga ukeneye gukora buri kwezi. Ushaka ko ari menshi, niba wabona ko ari menshi ushaka kuyaronka biceba cuvyihoza kuko ubwenge bwawe ntibishobora gushika ku kintu wewe udashobora kwakira. Ariko niba ubona koko amafaranga ati aya mafaranga nabona no yakorera ku kwezi nkaronka bitegekanye neza hamu byandike neza ubimanike kukuta hejuru y'ahantu sanzwe uba kugira ngo wamubicisha kwa maso umenye ati amafaranga nkeneye gukora ku kwezi cyangwa buri ku munsi angano kugira ngo shikire independence financière. Niba wabona ko ari menshi ayo mafaranga ntabishobora koko kandi ibyo bintu byo kwitwa ngo ushaka gushikira independence financière cyangwa ushaka gutera imbere cyangwa kubaho neza cuvyihoza kuko ntabishobora. Amafaranga ukeneye nayo nyene uronse ariko nimba koko ubona ko yashobora kuyaronka ushaka kuyakora bishiraho hejuru ibyo byo dufasha iki byo gufasha wowe nanje twifuza ko ubuzima bwiza twifuza guhindura ubuzima tbayemwo cyangwa tushaka gushikira independence financière ariko tugasaka tubibinebere rimwe na rimwe usanga batugura kubishika ko gukora cyane ngo gushikira bwa buzima twifuza. Niba manika hejuru amafaranga birakorohera gucisha kwa maso gutyo bikakongereza inkomezi ubatika nkore cyane ko amafaranga nkeneye gushika ko cyangwa urugero nkeneye gushika ko ntago ndashika ko ndacari mu nzira ndende. Ibyo byo gufasha cyane gukora cyane kugira ngo ushikire umenye urugero ukeneye gukora ko cyane kuko mu gihe utazi kuraja mu gihe utazi ukeneye gukora ntushobora kumenya nuko wifata mu buzima bwa misi yose. Wanakima amafaranga uza gutora byari bikwiye ngombwa yuko uyagwiza kabiri kuko mu buzima bwa misi yose iyo ushikiye urugero kanaka ubura ko ari ruto ushaka kwiyongera urundi. Niyo mpamvu n'amafaranga uza gutora amafaranga ico gitigirizo kubura kumenga ni menshi cyangwa uko abangana kose ukeneye kwigwiza kabiri kuko igihe uzoyashikira uzobukeneye uzobabura ko ari make bivuze ngo uzobukeneye kura cyane menshi asumbaye uza gutora. Niyo mpamvu ukwiye kwigwiza kabiri kugira ngo bwati nkeneye gushika n'imiburi kuri kira gitigiri cyo hejuru apana ico munsi kuko ico munsi nibagishikako deje uzobura ko ari make. Niba kuri ibyo bintu bizogufasha kumenya icyo ukeneye gukora canke iyo ukeneye kuja uzomenya iyo ukeneye kuja kugira ngo umenye n'ingene hama ucutegekanya ni gute no shikayo kuko umaze kumenya iyo kuraja canke iyo ukeneye kuja birakora kuvuga ati rero nabonye ukeneye kuja nkeneye gukora gute kugira ngo shikeyo. Niba ubona amafaranga ukeneye gukora ku munsi canke ku kwezi kugira ngo witwe kwashikira independence financière ntuzosubira kwicara mu gitanda uvuge ngo imbere ni heza mu gihe atacura uri kurakora
canke naho ibyo bizokwereka ahantu uri niyo ushaka kuja, gutyo umenye inkomezi ukwiye kongeza kugira ngo ushikeyo. Bya bintu byo kuvuga ngo imbere ni heza bizoca bigabanuka cyane, kuko uzovuga ati imbere sindabura ko ari heza, kuko iyo nshaka kuja ni kure cyane bigeranye naho ndi. Ibyo bintu babikora bitegura neza, tukabishira ahantu imbere yawe, byo gufasha gutuma ukora cyane, byo gufasha gutuma buri musegonda wose ibyo ukora ukore ibintu biganisha ha hantu ushaka kuja. Buri cyo uri kwakora cyose uvuga ati ibi ndiko nkora bifise inyungu iyi niyi, nta mwanya gutakaza ukigira, nta byo gutakaza umwanya cyane ukigira. Niba uri kwatakaza umwanya ubikora biteguye, uvuga ati ndiko ndarurira umutwe, kuko haba ari izindi program wateguye. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanje kuva kunabusha kumenya iyi video, nongera nkibisegera partage kugira ngo ushikire abandi. Remember to be always the best version of yourself.